ku gihugu ca Tanzania woba warigeze wiyumvira zino mvururu icaziteye mu gihugu ca Tanzania kuri Suluhu Hassan kucatumye bamwiyamiriza kandi abanyagihugu baramutoye ibice bishika 98 muri kino kiganiro tugiye kukuzungurukisha tukwereke byinshi mu binyegeje ariko mwarabonye ko abantu abategetsi benshi bahisemo kuyicecekera nta bagumuye abantu ariko abantu mwarabonye ko bagumutse baraturira ibintu byinshi ibikorwa twovuga ko ari remezo ibikorwa bihambaye by'igihugu byubatswe ku mamiliyoni menshi barabiturira. Ivyo nibindi nivyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro tubereke icyateye nyezina izo mvururu mbega uyu Samia Suluhu Hassan ni muntu ki. Ibihugu byinshi vya Afrika burya ibijanye n'amadini hose birinjiramo. Amadini na cyane cyane mukaba muzi ko amadini akomakomeye nubwo hashobora kuba hariho ayakomoka muri Afrika mugabo nayo kenshi adanatera imbere yamara amadini hafi ya yose yateye intambwe canke agafata ivyiyumviro vy'abantu benshi canke agakurikirwa n'abayoboke benshi n'amadini amwe akomoka iburaya ayandi agakomoka ku mugabane wa Aziya. Muri ivyo rero mu butegetsi bwa Tanzania nubundi byaragize ingaruka muri zino mvururu cyane cyane ziko zirabuno munsi muti gute. Igihugu ca Tanzania imbere ko cikukira cari citwa Tanganyika hakaba n'ikindi gihugu kibanyi caco kirisanzwe kiri mu nyanja y'Abahindi inyanja bayita Ocean Indie ico gihugu naco kikaba ari Zanzibar cari gihugu uyu munsi ntikicitwa igihugu mugabo carigeze kuba ari gihugu hama ivyo bihugu biraja hamwe mu 64 bigira igihugu kimwe baca bacita Tanzania ariko hihuje igihugu ca Tanganyika n'igihugu ca Zanzibar. Ivyo vyose ni kubwa Julius Nyerere. Ico gihe aba Tanzania benshi bararyohewe ariko bakavuga bati hariho ukudahuza cyangwa ukutabona ibintu kumwe kubera ko aba bo muri Zanzibar n'abayisilamu n'abantu bafise ujya muco wo muri Aziya ariko yari Tanganyika canke ariyo Tanzania ba Julius Nyerere ba Magufuli bose bavukamwo nayo ikaba yarigizwe n'ibice byinshi by'abakristo na nubu iracagizwe n'ibice byinshi by'abakristo mu gihe kiriya gice gitoya cha Zanzibar kigizwe n'abayisilamu ku ruhande runini. Ibi rero muti none bihuriye hehe no guteza izi mvururu zari zimaze iminsi ziriko ziraba mu gihugu ca Tanzania abantu bagiye mibarabara bakiyamiriza Suluhu Hassan ngo ntabwo yatsinze amatora kandi bigaragara neza ko yatsinze ku bice birenga 98 ibice bishika bibiri gusa kwijana nibo bonyene batamutoye batoye yindi migambwe. Aha rero ca wibaza ati none aba bantu bose twabonye mwibarabara mbega bo bari vya bice bibiri gusa cyangwa ikibazo kindi cyo kwibaza mbega abantu baje kumutora baje kumushima no kwifuza ko yosura kubabera umuyobozi w'igihugu ca Tanzania hama baca bagaruka guturira mu mabarabara kwiyamiriza. Aha harimo akabazo nawe ushobora kwibaza mu bijanye nano madini rero Julius Nyerere ubwiwe urabona ko afatwa nka baba wa taifa papa w'igihugu narijya ari wagihaye ubwigenge ariko ku ruhande rwa Zanzibar ntabwo bobo bamushima ahubwo bavuga bati uyo mugabo nta kindi yagize atari kugerageza kuvogera ubusirimu bwacu na cyane cyane ko abazanzibari bavuga bati twebwe tumenyere business turasirimutse kuva kera abo bakristo nabo b'abanyatanganyika bariko bashaka guca baduhonereza umuco ngivyo bimwe mu vyateye imvururu gushika uno munsi ariko uca wibaza ati mbega Samia Suluhu Hassan we ni muntu ki uyu mudamu washaka yiza amashuri menshi n'ibisata byinshi bitandukanye harimo ibijanye na governance harimo ibijanye n'iby'ubutunzi n'ibindi bitandukanye kandi yagiye yizegwa ahantu henshi abo muyobozi mu bisata byinshi bya leta bitandukanye abo mu deputy abo mushikiranganje ahantu henshi yizegwa kurongora uburere byinshi
ejo bundi niho John Pombe Magufuli yamugira icegera ciwe. Ico gihe abantu baravuga bati ko uyu mukenyezi ari muri CCM canke mu mugambwe wa Chama cha Mapinduzi, uko biri kose ni inshuti ikomeye, kandi ni kintu gikomeye cyane John Pombe Magufuli akoze, nkuko Thomas Sankara muri Burkina Faso nawe yashize imbere cyane abakenyezi, akavuga ati reka dupime ubushobozi bw'abakenyezi nabo tubizere tubashire muri guverinema. Ico John Pombe Magufuli yaragikoze, ahamariye kwitabira Imana uyu mukenyezi akaba yaciye aja ku butegetsi. Ariko nagira ndabasomere gatoya mu byo yizeje abanyatanzania. Byanatumye bavuga bati nubwo turi mu marira, turi mu gahinda, dutakaje John Pombe Magufuli, nawe bamufata nka baba wa taifa, kubera ko iterambere kabazana ko impuhwe ziwe, uteza imbere igihugu cyane, ukwitaho abantu bimbabare canke bakenye mu buryo runaka, akagenda bazamurira ubuzima. Ivyo byaratumye John Pombe Magufuli bamwita intwari idasanzwe mu gihugu cabo. Ariko baravuga bati uyu mudamu kwaje kumbure agiye kumusubirira cyagahonyoza ikirenge muciwe, maze abandanye governance nkiyo yarafise. Rero hari ibintu bishika bitanu yashoboye kwemerera abanyatanzania. Ndavuga ku nshuro ya mbere, ntabwo ari muri aya matora, kugira ngo muze kumva neza ku bijanye n'aya matora y'uno munsi, cyangwa ku bijanye n'icatumye uyu munsi bamuhagurukira. Icya mbere yaravuze ati jewe ndiyemeje kuzobandanya mu makanda ya John Pombe Magufuli, mbandanye mparanira iterambere nkuko nawe yari karabikora, no kuvuga nzobandanyira gigiwe. Icya kabiri yaravuze ati nzokomeza ibijanye n'ubumwe n'amahoro by'abanyatanzania, mshire imbere umwumvikano kandi nongere ntege ugutwi abayobozi dukorana n'izindi nzego, ico kimwe n'abanyagihugu b'abanyatanzania. Icya gatatu yaravuze ati nzoshira imbere kandi ubushobozi bw'abakenyezi, abakenyezi kuba mbaye umukenyezi wa mbere twagiye ca Tanzania, nzoha inguvu abakenyezi no bagaragaza ico bashoboye. Icya kane yaravuze ati nzokomeza ibijanye na demokrasi, nongere mpe ubwisanzure canke ubwigenge itangazamakuru rikora ivyo rikwiriye gukora. Aha mukamenya ko mu bihugu vyinshi vya Afrika itangazamakuru kenshi usanga rifatirwa amaboko imugongo, aho usanga kenshi abayobozi cyangwa abatwara ibihugu bipfuza ko itangazamakuru rikora ivyo bashaka, mu gihe ariko ryateza kugira ubwigenge n'ivyo kumbure abo bategetsi badashaka rikaba ahantu ryo hakora. Ego icya gatanu yaravuze ko atezwa twovyita nko kuvugurura ibikorwa vya leta, harimo kugwanya nk'ibiturire no gufata ivyemezo bikomeye ku bantu baba bariko barabangamira inyungu z'abanyagihugu. Ibi ni ibintu bitanu yashize imbere kandi bica bituma abanyagihugu bose bamukunda. Arabikomeza, arabikora. Ariko uyu munsi niho muri iyi minsi aho habereye amatora, noneho bikatangazwa ko ari imbere, ntibari bwanayatangaze yose, aho bavuga ati iyi niyo resultat finale, ariko bakavuga bati bijye bitigira ivy'imfata kibanza batanga ata Samia Suluhu Hassan niwe ari imbere, bigaragaza ko nubundi ari we agiye gutsindira usubira kuyobora igihugu. Rero ibi byatumye abantu benshi baca bagumuka bati no, reka dusabe habe referendum, abanyagihugu bagira ukundi babihindura, aya matora azasubigwemo. Ntabwo uyu mudamu twipfuza bose bakuturongora. Hari n'abageze kure bakavuga ati reka dupime duhe amahigwe abandi batari umugambi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Ariho baca bibaza ati none ko yatowe n'abantu benshi, kubera iki haje abantu mwibarabara, mbega abantu nabo bavuye hehe? Ariko mwibuke uyu mudamu nawe asanzwe akomoka muri ca gice ca Zanzibar gisanzwe kirimo abaIslam nabo bikaba ari bice bikeya cyane, ni bice bishika 35, mu gihe ibindi bice bishika 65 byose ari abaIslam nako ari abakristo. Abakristo nabo baca bavuga bati
nituguma dusamara igihugu gizo tuzozanga carabaye ic'abayisilamu gusa, noneho n'idini rya Isilamu rica riduga ribe rinini rize kunyoha irya Kristo. Ivyo biri mu bituma Samia Suluhu Hassan badashaka yuko abandanya atwara. Rero ejo mu kiganiro gishize twarababwiye ibintu bikomakomeye Suluhu Hassan yakoze. Urashobora kuraba muri commentaire ya mbere ya kino kiganiro, ugashobora kuraba ico kiganiro. Ibi ni bimwe mu vyo nari nifuje kubasangiza mu bijanye n'izo mvururu benshi badatahura ngo vyakomotse kuki, mbega abantu bariko bagwana basaba iki, canke bariko bagwana canke bariko bateza imivurunganyo mu gihugu baharanira iki. Tukabibutsa kandi ko abantu benshi mu bari begereye Samia Suluhu Hassan bahunze, mbere n'ivyabo bigaturirwa cyane cyane nk'ibintu nk'amazu n'ibidandazwa by'abantu nk'ivyamamare nk'aba Diamond, ba Harmonize, ba Juma Jux, ariko abo bose bakaba bahowe ko bashigikiye uwo mugambwe canke uwo mukenyezi. Nka Diamond we yari yararirimbye n'indirimbo ihayagiza uwo mukenyezi, nubu uyiravye ku rubuga rwa YouTube iriko, nubwo abanyagihugu basavye abastareti futa ibintu vyose mwagize byo gushigikira uyu mukenyezi, barabifuse mugabo iyo ndirimbo ntiyayifuse. Nico gituma abanyagihugu bavuze bati nyabu nahubwo nubwo mubifuse mwacerewe, mwabigize mwacerewe. Ubu rero benshi bakaba baramaze guhunga cyane cyane nk'aba b'ivyamamare barahunze. Tubabwiye ati rero reka dutegereze, turaza kubakorera ikindi kiganiro turabe ibyo Samia Suluhu Hassan yashikirije abanyatanzania inyuma yo kuronka insinzi. Ibyo bikaba byabereye i Dodoma. Musangiza abandi kino kiganiro, munongere mugire subscribe, tu umuryango munini w'abahoro basangizanya ivyiyumviro. Nta kindi bigamije atari basangiza ama info, tukizana neza ko ibi hamwe vyoja mu ngiro aramutse asubiye gutwara, kumbure imipaka ishobora gusubira kugurugwa, sino ituguruwe. Ibihugu vyinshi bikikijwe na Tanzania, ndavuga nk'u Burundi, Tanzania nako Uburundi, Uganda, Kenya, u Rwanda na Zambia na Kongo, mbere abo bose dushaka kugwa mu bibazo byo kuronka ibidandazwa bizimvye canke imbere harimo no kubibura. Tubashimire cyane mwe mwafashe umwanya mudukurikirana, naho udahadu uri mu zindi video. Bye bye.